Umusore umwe yari umuragizi, yari yibereyeho muri bwa buzima bwo kwama mu ishyamba gukurikirana ibitungwa bya sebuja. Uyu musore yari umusore yaragira umukuku w'intama nyinshi ahari mu gihe cya kera ku ntwaro z'abami. Uyu musore sebuja yari yaramuragije intama nyinshi cyane ku buryo guhera mu gitondo gushika ku mugoroba ukuyemo amasaha yo gufungura n'akandi kanya gato ko kuruhuka yaba ariko arakurikirana ibi bitungwa. Igihe kirekire rero yaba yibereye mu ishyamba kubera aka kazi kiwe yakora. Umunsi umwe ari muri iri shyamba yaje kumva umukobwa ukoma induru cyane, ahita akurikirana aho induru iriko iraturuka agiye kuraba ibyo ari byo. Ahashitse asanga n'umukobwa agira afatwe ku nguvu n'abagabo 4. Uyu mukobwa nta cyari cyabe ariko ariko akoma induru cyane ko yabona ibijya bimushikire. Uyu musore wari bogar, umusore wari warateruye, umusore wabona neza ko ari umusore yuzuye, ahita agwana n'aba bantu bagira bagirire nabi uyu mukobwa, bose barirukanga. Uyu musore abo atabaye uno mukobwa mu buryo nk'ubu. Uyu mukobwa yagiye yabaye nk'uwahamutse, ahita ava aho bagiye amugirire nabi, ahita aza arirukanga agwa kuri uyu musore aramwinyegiza inyuma. Uyu musore nawo aramuhumuriza, baramarana akanya katari gato. Uyu musore yaba ari umukobwa rero ati ngaho uja mu rugo, jewe aha ndi ku kazi kanje, niho kazi nikorera, hino mba ndiko ndakurikirana biriya bitungo ubona hariya, aha mu ishyamba ndahamenyeye, ariko burya aya mashamba asa y'abakobwa. Kuki uba waje mu ishyamba nk'iri uri umukobwa? Uno mukobwa ntiyamwishyura, aguma yihoreye, ariko aramubwira ati wagize neza kuntabara. Uno mukobwa ahita abaza uyu musore ati none kubera iki wewe n'inguvu ndakubonana wahisemo kwama mu ishyamba uragira ibitungwa? Uyu musore nawe aramubwira ati ni ubuzima, jewe muhira nta mama nta papa, ndi imfuvyi, rero kugira ngo ndonke ukuntu mbaho wanashaka nkorera n'amafaranga make, ahanini mba nshaka ko nifungurira kugira ngo ubuzima bwe burabandanya, bityo nkitaho ibitungwa bya databuja n'umutima wanje wose kugira ngo mbandanye niberaho, kuko n'ubundi nta kazoza kanje mbona. Uyu mukobwa tutaramenya ibyiwe yabaye nk'ubabaye cyane, araraba uyu musore ahita amera nk'uwicurikira, bityo aramubwira ati ndashaka ko nzova ngaha tujanye iwacu, kandi burya iwacu ntabwo ari hafi, ni kure cyane. Uyu musore aramubaza ati none wewe washitse hano bigenze gute? Waje muri iri shyamba uje kurondera iki? Uyu mukobwa aramubwira ati jewe burya navuye muhira numva nkumbuye kubona hanze, kuko nakuze ntakunda kubona hanze cyane kuko batabenyemerera muhira, bityo aha muhira rero nta numwe azi yondi, nagiye ndi umwe atanumwe amperekeje, bityo nisanga mu mashamba nk'aya. Bajya rero bagira bamfate ku nguvu kuko bansanze ndiko ngenda atanumwe turi kumwe. Uyu musore aramubwira ati hanyuma rero ntuze wihende ukora ibintu nk'ibi, kuko warushize ubuzima bwawe mu byago. Uyu musore aramubwira ati hama ivyo navyo uvuga ko twojana bikure no mu mutwe n'ivyo ukunda, kuko ahandi nibwo buzima bwanje, niko kazi nikorera, jewe nta n'umwanya wo kuruhuka ndonka ku buryo nova ngo nunagwerekeza n'imisegonda 5, kuko igihe cyose havuyemo amasaha yo gufungura n'akanya ko kuruhuka kuryama, ahasigaye mba ndi kuri aka kazi ka databuja. Uno musore
aragerageza kwereka uyu mukobwa ko bitokunda, ariko uyu mukobwa agerageza kumwinginga, ariko n'ubundi uyu musore aravyanka. Uyu mukobwa ahita amusaba kumujyana kwa shebuja wiwe kugira ngo akimusabe arabe ko cokunda. Databuja w'uyu musore, uyu mukobwa akimubwiye yuko ashaka ko bajyana n'uyu musore akamwerekeza, databuja w'uyu musore yaravuze ati uyu akazi afise nako gukiranira ibitungwa kuko ari je ndamwitaho muri byose atabavye afise. Ivyo rero agakobwa we uvuga ntivyokunda bikore no mu mutwe. Uyu mutama aramwishura nabi, arababwira nabi, aravuga ati uyu ni nk'umucakara wanje naje ku kazi byo kuvuga ko yo guherekeza, sinzi nuko vyokunda. Mbere aranakarira uyu musore aramubwira ati kumbe mw'ishamba nibiwirigwamwo kwirwana n'udukobwa aho gukora akazi kanje, nico gituma mbona n'ibitungwa vyanje guma vyonda bitajya neza, nta kindi wirigwamwo wirwa mu dukobwa nk'utu. Arabatuka cyane. Uyu mukobwa ahita agenda, ariko asiga abariye uyu musore ati kumbe ubu nibwo buzima ubayemwo, ndagusezeranya ko nzoga kugutora kandi nzogutwara wibohoye atakibazo na kimwe ufise. Uyu mukobwa ahita agenda. Nyuma y'iminsi 3 aba bavyutse mu gatondo, ndavuga uyu musore hamwe na databuja wiwe bavyutse mu gatondo, bumvise amafarashi menshi cyane aza agana iwabo. Amafarashi yaboneka nkaho avuye ibwami, ariko abasirikare eka harimo n'umuntu uvuga nti aboneka nk'umukobwa akikijwe n'abantu benshi kandi afise nkaho afise umutekano mwinshi bamurinze cyane. Aba bashitse ku rugo rw'uyu mutama uyu musore yabako. Uyu mukobwa ahita yururuka ava mu kigari ciwe yariko arinzwe cyane, ahita yegera uyu musore aramubwira ati ni jewe, uranyibuka? Uyu musore nawe ati ni gute no kwibagira, ahubwo mbwira ibi bintu wabikoze gute, aba bantu ubavanye he? Uyu mukobwa ataravuga byinshi, hahita haza agatama kasa nkaho kari nyuma yiwe karamubwira ati uyu mwana w'umwami, iki ni igikomangomakazi cyo mu bwami bwacu, ubu bwami nyene turimo namwe murimwo. Uyu rero yaje mu bwami atubwira yuko hari umusore yakunze kandi bakundanye cyane, ariko ari mu buzima bw'igicakara. Uyu munsi rero akaba ari we tuje hano kuraba. Uyu mutama ataravuga byinshi amubwira ati, uyu mukobwa ahita amucira mu ijambo ati oya, umusore tuje kuraba ntabwo ari uyundi, ni uyu nyene uri kubona hano. Uyu mutama ati wow. Uyu mutama aragira ati uyu musore ni mwiza cyane. Musore, kuki wabaye mu ishamba nk'uku ntuze mu ngabo z'igihugu ngo ugwanire igihugu? Kubera iki utaje mu basirikare barinda umwami? Uyu musore aragira ati ayo mahigwe ntayo narose kuko nabuze abavyeyi nkiri bato, nkurira muri ubuzima nyene mu mbonamwo bwo gukurikirana ibitungwa vya databuja mu buryo butanyoroheye. Uyu mukobwa abarira wa mutama ati raba amafaranga yose ashoboka mu mpere ujya yamureze, avuga yuko hari ibintu byinshi yamwitayeho, amukoresha nk'aho ari umucakara, mu muhe n'ayasumba ivyo yakoresheje, kuko uyu musore ndi bugende njanye nawe. Aho wa mutama yari yumiwe, yibutse ingene yafashe uyu mukobwa, ndavuga wa mutama yareze uyu musore, yibutse ingene yafashe uyu muhungu n'uyu mukobwa bare kumusaba mu neza. Aragira ati vyibuze yuko ijya genda vyemera, nari kuboneka ko ndi umuntu mwiza nanje vyibuze nkaba ngira nje ibwami, ariko kubera ukwibona n'ubwishime nabafashe nabi, ngira ngo nagakobwa ko mw'ishamba, none raba ibibaye. Aribwira mu mutima ati ndabonye sinzongera gufata umuntu nabi ngo nuko ndamubonye ingene aboneka inyuma, ntazi ubuzima bwiwe. Uyu musore wowo yari yumiwe, atangajwe no gusanga yatabaye umwana w'umwami, bityo uyu mwana w'umwami nawe agahita amushimira, akagenda kumupresenta ibwami ko ari umusore bakundanye kandi cyane, mu gihe bobo atani by'urukundo bigeze bavugana.
ariko ko byagaragara uyu muhungu nawe ntiyigeze abyanka, yahise ajyanwa ibwami, bityo baramwitaho, bityo babandanya urukundo n'igikomangomakazi. Igihe kiragera barakora mariage, barabana, bityo uwari umucakara, uwari umuragizi bibaye, bityo birangira abaye umukwe w'umwami. Banyita L6 sinze nibaze ko iyi nkuru ikuguye neza mugenzi. Ni inkuru yabayeho kandi yerekana yuko mu buzima atawuzi uko ibyejo bizogenda, ubuzima buhindagurika uko bukeye uko bwije, bityo nawe rero ubuzima waba urimo bwose ntiwihebure kandi ntugasuzugure umuntu bivanye n'ubuzima arimwo, kuko nawe utazi ibyejo byiwe. Ndabakunda cyane rero banyita L6 sinze, nibaze ko iyi nkuru uyikuyemo isomo rikomeye. Reka duhurire mu bindi bikurikira. Nimba warakoze subscribe, aho warabaye umuntu w'ingenzi cyane muri twe, kuko winjiye mu muryango wagutse kandi dukeneye kwagura kurushaho. Reka bihere kuri we rero, ukore subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo buri video ishotse baguhe notification, bityo nibereraho ukore na partage kugira ngo wa mugenzi wawe akeneye video nk'izi hanyuma azibone. Nyuma y'ivyo utubwire no muri commentaire, tubwire ati iyi video ndayakiye uku nuku nuku, hanyuma mudukorere video yerekeye ibi n'ibi cyangwa n'ibindi byose ushaka kutubwira muri commentaire. Nyuma y'ivyo uca dukorera iyindi service ya nyuma, ubwire bagenzi bawe uti bagenzi mukamushaka video zirimwo inkuru zigisha, ibiganiro byigisha n'ibindi byinshi bitandukanye byadufasha kwiyubaka mu buzima bwa buri munsi, no kuja on YouTube ukandika muri recherche ati L6 sinze, hanyuma ukabona video nyinshi zitandukanye. Ndazi yuko ukizibona bivanye n'ukuntu ari video ngirakamaro mu buzima bwa buri munsi, utazuriha gukora subscribe, hanyuma tubandanye twagura umuryango wacu. Ndabakunda cyane.